mwami mana ndakwihereje nizigiye Imana Emile ndaje gusaba imbabazi umbabarire mana umwana w'Igitega baby Mbizo izina ryanje nitwa Nizigiye Imana Emile ibyo nakoze byose nabikoze nk'umupire mwami mana ndagusabye umimbabazi kubera je nabaye ikintazi ibyo nakoze byose ndagusabye imbabazi nibyo ngira ndakwiganire mwami mana urakundana ntabwo wankana nicyo gituma mwami mana jewe mfukamye Nizigiye Imana Emile niryo zina ryanje ndasavye imbabazi nagiye mu kuzimu genda kwa satani nariko ndondera ingene je nomenyekana mu ndirimbo zanje zose nakora ntizashimwa gezeyo yo nakindi cabaye atari uko satani yansavye gutanga ibitambo kugira ngo nshobore kumenyekana natanze abana banje batatu b'ushuri bari bageze kugenda ku mashuri ibyo bimaze kuba je nabaye nk'umutumire gezeyo byabaye ibintu bikomeye bampaye ko je nguma menyekana mu Burundi ndetse mbere no mu makungu ubu ndicuza mwami mbabarira ibisigaye navyo gomba ndabivuge kandi hato mana nsavye imbabazi mwami mana we nsavye imbabazi Nizigiye Imana Emile niryo zina ryanje ndasavye imbabazi abakobwa je nateye ni benshi cane mwami mana ntabono harura benshi kweri simbona uko nobivuga kubera ivyo bintu je numva je bindengera mwami mana ngo nasambuye ni nyinshi benshi baranduye sida kubera je mbona ko ari agisida iwanje ni agisida mwami mana ndapfukamye saba imbabazi imbabazi mwami mana nsavye imbabazi Freemason Illuminati benshi baguma bambwira bati vayo uri umwana w'Imana ntabwo yaguhevye mbabarira Nizigiye Imana ndakwizigiye